Bakunzi bimbonesha kure y'u Burundi kaze muri kino kiganiro aho tugiye kubayagira ibijanye n'uruganda rwa Fomi ruhingura ifumbire y'ikizungu ivanze n'ikirundi Itracom Fertilizers Limited rukaba rwubatswe n'umugwizatunga Adrien Ntigacika ari nawe yashinze ishirahamwe Itracom Holding rihurikiwemwo n'ayandi mashirahamwe atandukanye. Ni uruganda rero rwubatswe ku mutumba Nara mu ntara ya Dodoma mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Urwo ruganda rero rukaba ruvugwa ko ari rwo rwa mbere muri Afrika rufise ububasha bwo guhingura ifumbire ingana n'amatone umuliyoni ku mwaka, rugahingura ifumbire y'ubwoko burenga 14. Ico kibanza urwo ruganda rwubatswemwo gifise uburinganire bw'ihegitari 40, kikaba catanzwe na leta ya Tanzania igishikiriza uwo mugwizatunga Adrien Ntigacika ngo harangurira uwo mugambi. Iruhande y'ivyo, leta ya Tanzania ikaba yaciye yubaka ibarabara rya kaburimbo rishika kuri ico kibanza. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Itracom Fertilizers Limited riri aho i Dodoma rimaze imyaka 4 rikora, akavuga ko rifitiye akamaro kanini abatanzania. Barahimbawe cyane. Ubundi abarundi twari tuzwi nk'impunzi, ariko uru ruganda Itracom canke Fomi mu Burundi rwaje ruhindura ishusho bene wacu abatanzania bari bafise, kuko tubona nk'impunzi ubu batubona nk'abagwizatunga, batubona nk'abantu bafise ubuhinga, kandi suko batubona ni nako turi, kuko ubuhinga abashitseho bose barasamara bakavuga ati ibi bintu twari tuzi ko ari iby'abashinwa, twari tuzi ko ari iby'abazungu. Iyo bumvise rero ko ari uruganda rukomoka mu Burundi, ni iteka ku Murundi, ubu turajya tukaryama tugasinzira tukarengana, akavuga ati abane bagenzi bacu b'abarundi ntizikiri impunzi, ahubwo n'abashoramari, n'abagwizatunga, n'abanyamitahe. Nuko babona Itracom, nuko babona uyu mugwizatunga nishira hamwe ryiwe rya Itracom aha mu gihugu ca Tanzania. Nduwimana Nazer avuga kandi ko ubwo ruganda rwazaniye akarusho igihugu cy'u Burundi, haba kubijanye n'ubutunzi hamwe n'imigenderanire. Akunguko ka mbere tukambanze tukarabire no mu buryo bwa diplomasi. Muri diplomasi, iyo igihugu gitwaye produit yaco mu kindi gihugu, ni kimenyetso cyuko ico gihugu gitwaye produit gishoboye. No kuvuga ngaho nce ntanga message ivuga ngo kubona Itracom yaraje muri Tanzania, message ya mbere muri diplomasi nuko uburundi bushoboye, bwifise bufise ico bushobora guterera mu bihugu bibanyi no mu bindi bihugu. Iyo niyo message ya mbere, niko kunguka ubwa mbere, kuko ubu umurundi arazwi. Yuvuze umurundi nta umurondeza ngo ninde, kubera ko hariho ibimuvuga n'ibimwerekana. Ikigira kabiri kujanye na kunguko nikijanye n'ubutunzi. Dufate gusa akarorero kuri aba bakozi 300 bari ngaha bahembwa neza, bafise imiryango yabo mu Burundi. Benshi muri bo baraguza amaparcelle, barubatse amazu, abandi baje rugwaruka bararongoye bafise imiryango. No kuvuga ngo amafaranga baronka nga uretse yo kwibeshaho, iyindi migambi bayirangurira mu Burundi. Rero kubijanye na kunguko mujanye n'ubutunzi, tugome dufatira ubwa mbere ku barundi bakorera ngaha, bahindukira bagasubiza uburyo bwabo mu gihugu, bagateza imbere igihugu cabo. Rero ndeka mvuga ivyo bintu bibiri kubijanye na diplomasi. Igihugu bacashinze bendera mu kindi gihugu, bikaboneka yuko hari igihugu gifite ivyo gishoboye gishobora gukora mu kindi gihugu. Kubijanye n'ivyo butunzi, tugombe dufatire gusa no ku bantu, abakozi bakorera ngaha bafise ico baronka, maze bahagishira imiryango yabo, maze imiryango ikanezerwa, kagubwa neza, ubuzima bukabandanya. Ishirahamwe Itracom Holding ngo rirashigikira kandi ukwikukira ku Burundi. Ari ukwikukira biya tuvuga abakoroni, ariko hari ukwikukira mu bijanye n'ubutunzi. Uruganda canke guhingura bisobanura ngo nukwikukira kukwama uteze amaboko canke uhanze amaso uwundi muntu ngo agukorere igikorwa. Rero ishirahamwe rya Itracom ni kimwe twoshingira intahe yuko gishigikira kwikukira kw'igihugu cacu cy'u Burundi, kuko bituma abarundi batama bazeyinze biyumvira ngo bigenda gute, biragenda gute. Niko kwikukira nyako, guhingura ivyawe, kwikorera ivyawe, hanyuma umubanyi nawe mukagiranira imigenderanire y'urudandazwa, imigenderanire ya diplomasi, ariko ivyo butunzi na vinyine mukabikora. Ariko umuntu avuga ati
ndashoboye ivy'iwanje nawe arashoboye ivyiwe tuzohanahana uko niko kwikukira nyako abarundi bari bakwiye gushiramo inguvu kugira ngo ivyo itarakomera irakora n'abandi babikore ibendera ry'igihugu rihungabane mu bihugu bibanye mbere no kwisi yose niko kwikukira nyezina. Nduwimana Nazaire aravuga kandi na bimwe bitegekanijwe kubandanya birangurwa n'uwo mugwizatunga. Uyu mugwizatunga imigambi yiwe nuko yinjira mu secteur cyangwa mu domaine atandukanye harimo ivyo by'ifumbire hakaja muri vy'amabanki n'ivy'ama assurance kugira ngo ashobore gushikira wa murimyi neza amushiriye ifumbire banki imufasha na assurance imukingira hanyuma na transport ushobora gushikiriza ifumbire ku gihe nkuko yabikoze mu Burundi niko niyo migambi yiwe akenera gushika kone mu gihugu ca Tanzania. Bamwe mu bakozi bishirahamwe Itracom Fertilizers Limited twaganiriye aho i Dodoma barashinga intahe ko iryo shirahamwe ryatumye ubuzima bwabo buhinduka mbere n'ubwo mu kibano banashimira umugwizatunga Adrien Ntigacika yazanye urwo ruganda aho i Dodoma mu gihugu ca Tanzania. Inanisaidia tu kwenye familia yangu iko vizuri, mimi mwenyewe naendelea vizuri tofauti na nilivyokuja. Kwa namshukuru sana mwekezaji. Rirafasha mu muryango wanje umeze neza. Naje wenyene nemerewe neza. Ndashimira cyane umugwizatunga. Ico nobwira umugwizatunga nuko yomenya ko ari umuntu w'akamaro cyane kuri twebwe. Turamukunda cyane, yaradufashije cyane. Sijewe gusa, yarafashije umutumba wose wa Nara kuko tukiyashika nta mazi yarahari. Amazi n'amatara cyari kibazo. Na umeme pia ulikuwa ni tatizo. Maendeleo haya yameleta mabadiliko makubwa sana. Wanakijiji wamefaidika sana na vitu mbalimbali. Kuanzia ya majengo ya barabara, umeme, maji, vyote uhereye kubaka ibarabara, amatara, amazi byaradugije umutumba wa Nara. Sababu mara ya kwanza Nara ilikuwa inazalaulika lakini kwa sababu ya kiwanda hiki Nara imeenda kuwa kubwa. Ubwa mbere akarere ka Nara kari gakengeretse ariko ubu gahagaze neza kandi turemera ko kazobandanya gutera imbere kubera uyu mugwizatunga. Tumusabiye ku Mana imuhe kuramba kugira abandanye adufashana cyane cyane abarimyi narirya ifumbire iriko irahindura vyinshi. Rero inyungu si iya twebwe abakora akazi gusa ariko inyungu iri kuri Tanzania yose kuko nta fumbire nk'iyi yari hari aha muri Tanzania. Hizi ni ziko tofauti na hazipo Tanzania. Napokea shukrani nyingi sana kutoka kwa watu mbalimbali ambao ndamaze no kuronka abarimyi benshi bashima iyi fumbire banasaba ko twobandanya dukora cyane uruganda rwacu ni runini cyane dufise amakomande menshi kuri ivyo Imana ihezagire cyane umuyobozi wacu n'umuntu w'ivyiyumviro Imana imurinde cyane ico nico nifurije katika kiwanda hichi nimepata kitu cha kunishughulisha kitu cha kunifanya kuva ndose akazi ngaha naronse ikintu kintamisha nk'ugwaruka neza imbere ibintu bitandukanye mu muryango mu kibano kuronka akazi hano byantumye ntaba umwana wo mwarabara nimepata kazi najiendeleza mimi na familia yangu tumenufaika sana kwa uwepo wa kiwanda hichi na mimi kupata kazi mahali hapa. Muryango twarungutse cyane. Imerahisisha upatikanaji wa mbolea. Nyumbani Mbeya tunalima mahindi na mpunga na mbolea za fomi kwetu zimekuwa ni za faida na ni ushuhuda mkubwa sana. Kwa hiyo safari turalima ibigori n'umuceri murazoshiki wacu Mbeya mwirabira ingene ifumbire ya fomi ikora. Jinsi gani mbolea za fomi zinafanya kazi. Kwa neno ambalo naweza nikatoa kwa mwekezaji kwanza Mungu azidi kumbariki na kumfanikisha katika kila analofanya kwa sababu ukiangalia tu hichi kiwanda kimefasha gushira mu ngiro imigambi yose afise yatanze kazi kenshi kandi vyanatumye akura imepunguza kuwepo na vijana naozaga mtaani. Kiretse kurangura imigambi iyo bavuka abakorera mu ruganda Itracom Fertilizers Limited i Dodoma barunguye n'ubwenge mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Akunguko twarose nuva ko ari kanini cyane ubwa mbere twarunguye ubumenyi mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi ukuvuga rero n'umufuko nova ko wabombotse maze gushika ngaha narubatse inzu mbamwo iyo ndayikesha akazi narose ngaha ihigira kabiri n'ubundi ko ndisuganya ndamaze kugura n'utundi tu parcelle murumva yuko aha kazi kamfashije cyane arako gushima cyane ubwa mbere ico tumwipfuriza nukuramba igira kabiri tumwipfuriza amagara meza igira gatatu tumwipfuriza yuko umutima afise urukundo nuwo guha akazi abarundi ndetse n'abanyamahanga Imana yogumi ukuza muri we mbere ntagarukire no ngaha gusa n'ahandi atari ngaha azohashike kugira igihugu c'u Burundi cacu ciza kigume gishinga ico mu mashinga.
igenekerezo rya 27 ruheshi uyu mwaka wa 2025 buca hugururwa icese ubwo ruganda. Abatumire barenga 150 bagizwe n'abakozi b'amashirahamwe akomoka kuri Itrocom Holding yashinzwe n'umugwizatunga Adrien Ntigacika hamwe n'abandi bashitsi batandukanye barashitse aho ubwo ruganda rwubatswe, baragendura ibisata n'ibibanza bitandukanye bihingurirwamo ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Bavuye aho baciye kandi babandanya kugendura ahari garage ya Itrocom iri ruhande y'iryo hinguriro aho nyene mu karere ka Ntara i Dodoma, bayaga na Adrien Ntigacika yashinze Itrocom Holding ingene ibikorwa bigiye kubandanya. Ku munsi rero w'igenekerezo rya 28 ruheshi uyu mwaka wa 2025 ari wo munsi w'irugurwa icese ry'ugo ruganda, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye yarishikiye aho i Dodoma ngo atere iteka ivyo birori. Ku ruhande rwa Tanzania, umukuru w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan ubwiwe akaba yarishikiye aho i Dodoma bugurura icese ugo ruganda bari kumwe na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abo bakuru b'ibihugu bompi bari kumwe na nyene gushinga ugo ruganda Itrocom Fertilizers Limited Adrien Ntigacika baciye batera ibiti by'ivyamwa nk'ikimenyetso cyuko batanguje icese ikoresho ry'iyo fumbire ya fomi aho mu gihugu ca Tanzania. Kikaba kandi ari kimenyetso cyo gutsimbataza ubumwe n'imigenderanire y'ivyo bihugu vyompi. Abaje muri ivyo birori byo kugurura icese ubwo ruganda baragenduye ubwo ruganda birabira ingene rukora n'intambwe zitandukanye zijanye nuko guhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Mu majambo yashikirijwe, Nduwimana Nazaire arongoye ubwo ruganda rwa fomi mu gihugu ca Tanzania i Dodoma ku izina ry'umugwizatunga Adrien Ntigacika yarashimiye umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yemereye iryo shirahamwe gukorera muri ico gihugu ndetse n'ibindi biherekeza uwo mugambi. Mheshimiwa Rais, yaliyokuwa kama ndoto leo yamekuwa yametimizwa. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, ivyari indoto uno munsi vyagiye mu ngiro. N'umunezero ntangere kuba irigenekerezo rya 28 ruheshi umwaka wa 2025 mwuguru icese uruganda runini muri Afrika y'ubuseruko ndetse no muri Afrika yose, uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu. Mwekezaji huyu alipata neema kubwa. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, hari mu mwaka wa 2020 aho uyu mugwizatunga yaronse akaryo aho wamwakiriye ubwawe ukiricegera c'umukuru w'igihugu. Yaje afise intumbero yo gukorera muri Tanzania. Ico gihe waramuteye intege uti ntagire ubwoba gukorera muri Tanzania ibintu bikagenda neza. Kiwanda hiki kimepata vivutio. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, uranafashije gushiraho ivyo byose bikenewe mu guherekeza ibikorwa by'ugo ruganda nk'ibarabara ryiza, umuyaga nkuba, amazi n'ibindi. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, tuvuga iki? Ntaco dufise cyo kukuriha, ahubwo tugusabiye Imana ikuzigame iguha inguvu mu bikorwa vyawe vya misi yose. Yaranamenyesheje ko ubwo ruganda rwazanye inyungu nyinshi. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kina faida nyingi. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, uru ruganda rufise inyungu nyinshi nozivuga nka ruha. Hari ubuzi bwatanzwe burenga 1800, abakozi bafise amasezerano y'akazi n'abandi barenga 3000 bo ku munsi. Iki ni ikintu gikomeye cyo kwishimira. Nyiricubahiro mukuru w'igihugu, icifuzo cy'uyu mugwizatunga ni ugutanga akazi ku bakozi 3000 baguma mu ruganda n'abandi bashika 1015 bakora ku munsi. Nduwimana Nazaire yarashimiye kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yateye intege uwo mugwizatunga ngo atibyerekana ingene akunda abaterera mu iterambere ry'igihugu. Naomba nitowe shukrani Mheshimiwa Rais Meja General Evariste Ndayishimiye. Nashaka nshimire umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kwizina y'uwo mugwizatunga. Shime bivuye ku mutima. Ibi byose tubona uno munsi byakunze kubera wemeye wongera utera intege uwo mugwizatunga Adrien Ntigacika. Iki ni kimenyetso cerekana ko ukunda abagwizatunga, ukunda abanyamwete. Mheshimiwa Rais
wa Burundi ulikuwepo wakati wanaweka nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi warashize ibuye ry'umushinge hatanguzwa ukubaka runo ruganda nuno munsi igenekerezo rya 2028 wahishikiye n'umutambukanyi wawe kugira wibonere ubwawe ko ico batanguje uno munsi cuguruwe icese. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ndayishimiye Imana iguhezagire bandanya ushigikira abarundi. Akaba yarashimiye kandi abari mu bisata bitandukanye bagiye bakorana kugira ico gikorwa kigende neza, baba abo mu gisata c'uburimyi muri Tanzania, ibanki CRDB n'abandi. Nawe afashe ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawene akaba yarashimiye mugenzi we wa Tanzania ingene yahaye uwo Murundi ikibanza ashinga mu ihinguriro, ati binakomeza imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yamyeho mu by'ubutunzi, anahamagarira abagwizatunga bo mu gihugu cha Tanzania kuzana imitahe yabo mu Burundi. Tunawaalika hata wafanyabiashara wengine kutoka Tanzania waendelee kuwekeza. Turabateye akamo abanyamitahe ba Tanzania babandanye kurangura imigambi yabo mu Burundi. Imbere y'uko mbandanya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu, twibuke ko imigenderanire mu by'ubutunzi hagati y'abarundi n'abatanzania si ikintu gitanguye ubu. Kuva kera imbere y'umuzo w'abakoroni, abarundi bahora baza muri Tanzania bashoye ibidandazwa bitandukanye hamwe n'ibikoresho nk'amasuka mbalimbali, hasa vifaa vya chuma kama vile majembe. Walikuwa wakirudi na vinginezo kama vile chumvi, bagasha basubira inyuma bajanye ibindi nk'umunyu n'ibindi. Hafahamu Uvinza. Walikuwa wanakuja. Abarundi bose barazi ko Uvinza bahora baza kugura umunyu Uvinza, n'abakozi bahora baza guca amahera yo kurima imorogoro. Morogoro abarundi bahita manamba, kuko igihe baba bariko baraharura abakozi bavuga ngo my number is, inomero yanje ni. Abarundi rero baca bahita imanamba ariho morogoro. Abarundi sasa wataanza kusema naenda manamba, yani naenda morogoro. Mipango ya Mwenyezi Mungu ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Warundi walikuwa wakija Tanzania kama wakija. Imigambi y'Imana ni y'Imana nyene. Abarundi bahora baza muri Tanzania nk'impunzi, ariko ubu baza nk'abagwiza tunga. Yibuka ko na Abdiyeni Gacika ubwiwe yahoze ari impunzi aha Tanzania. Uno munsi abarundi baza muri Tanzania batazanywe no gusaba ubuhungiro, ariko bazanywe no kuhashinga imitahe ku bihugu byacu bibiri. Iki ni ikintu cyo gukomera amashi gushika n'abari mu Burundi. Hili ni jambo la kupigiwa makofi mpaka hata walio Burundi wasikie. Ninakuomba Bwana Ntigacika, ujitolee kama ni kawaida yako, ufanye kazi kwa bidii ili nchi uliyowekeza ifaidike. Ndagusavye yuko wokora utiziganya kugira ngo abarundi bose bazebumve yuko idarapo ry'Uburundi rishirwa mu kindi gihugu kandi Uburundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Bwana Ntigacika, itakuwa kwanza ni heshima kwako, halafu heshima kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hatimaye heshima. Nyakubahwa Ntigacika, kazoba agateka kuri wewe, kuri Tanzania ndetse no ku Burundi. Usabwe kuba umuserukizi w'u Burundi. Kwa upande wake serikali ya Burundi iko tayari kutoa mchango wake wa kuimarisha ushirikiano. Ku ruhande rwayo, leta y'u Burundi iriteguye gutanga intererano yayo kugira ngo ikomeze gukorana neza kwacu. Ubumwe bwacu nizo nguvu zacu. Nyine cyubahiro w'igihugu, turi kumwe twese birashoboka. Imana iguhezagire, Imana ihezagire Tanzania. Murakoze cyane. Nayo ku ruhande rwa Tanzania, abashikirije amajambo bose barashimye bagaruka ku kamaro ubwo ruganda rwa FOMI rwazaniye ico gihugu, haba mu bijanye no gutanga akazi, kugwiza umwimbo n'ibindi. Aha rero umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB aho muri Tanzania
ari nayo yatanze amafaranga y'ingurane ubwo ruganda rwa Fomi i Dodoma rwubatsweko, rukaba rwubatswe ku miliyoni 180 z'amadolari y'abanyamerika. Yarashimye ingene bakorana neza n'uwo mugwizatunga yashinze ishirahamwe Itracom Holding. Mheshimiwa Rais, kipekee nichukue fursa hii kushukuru sana Wizara ya Kilimo husika, lakini shukuru sana Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu Tanzania Investment Center. Nagira mfate kano kanya shimire cyane ubushikiranganje bw'uburimyi, shimire kandi n'ikigo kiraba abanyamitahe muri Tanzania, kuko igihe uyu mugwizatunga yashika baramumenyekanishije mu banki CRDB. Tukiganira umunsi wa mbere ntitwatahura ibyo atubwira kuko yashaka amafaranga menshi, ariko amajambo yiwe yarerekanye ubushobozi afise, kandi kubera turi mu Burundi turonka ubufasha bukomeye cyane duhabwa na leta y'u Burundi, twashe twemera cyane, mbere turanashimira nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bufasha bukomeye turonka. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu, reka nshimire uyu munyamitahe wa Itracom, urakoze guhitamo ibanki CRDB. Ico tuyemeje ko watanguje uru ruganda, kandi nkaba numva ko hari n'indi migambi ufise tuzogushigikira aho hose uzoburi mu gihugu ca Tanzania. Murakoze cyane. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yarashimiye umukuru w'igihugu mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ingene yitwararika igisata c'uburimyi, anakeza umugwizatunga ntigacika ko yashize umutahe wiwe mu gisata ciza c'uburimyi. Napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana mmiliki wa kiwanda hiki ndugu Adrian Ntigashika kwa uwekezaji huu mkubwa na wa kisasa. Nagomba mfate kano kanya kugira ngo mpeze nyene gushinga uru ruganda Adrian Ntigashika kuri uyu mugambi munini kandi ugezweho yashize hano kandi mu mwanya muto. Ndibuka ko twabonanye mu mwaka wa 2020 nkiri cegera cy'umukuru w'igihugu, hamwe no mu mwaka wa 2021 ndi umukuru w'igihugu. Aho hose nkaba namwemereye ko yoshinga imitahe muri Tanzania kandi ko atazokwicuza. Ndizera wewe Adrian Ntigashika warashize imitahe hano kandi twaratanguye kugura, kandi nta kwicuza guhari. Turashima cyane, ndagukeza kandi kiretse kubona warashikanye ico wiyemeje, ariko kandi kubera washize umutahe mu gisata c'uburimyi. Iki ni gisata cingira kamaro cyane mu bihugu vyinshi vya Afrika. Wakoreye mu gisata ciza kuko akamaro k'igisata c'uburimyi kabandanya kuduga ku mwaka ku mwaka bivanye n'ikenerwa ry'ibifungurwa ritumwe n'igurirana ry'abantu. Nagomba ndabasabe kubandanya gukorana n'ibisata by'ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi, mukorane n'abajeje intwaro ku mpande zose, kandi mutange inyigisho ku barimyi z'ingene bokoresha iyo fumbire. Ivyo rero bikazofasha kuzuia Fomi katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inyuma y'ivyo birori, bamwe mu Barundi twaganiriye bavuga ko batangajwe n'ivyo babonye, bagasabira uwo mugwizatunga ngo Imana imukomeze mu bikorwa vyiwe. Ico novuga gusa nuko narengewe n'ivyo nabonye, kuko Imana yakoze ibirengereje. Nashimiye Imana yashoboye kuzigama uyu mugwizatunga indoto ziwe ku Burundi no hanze y'u Burundi, akazi kaba ziriko zirashika. Ivyo yakoze birashimwa cyane. Perezida wa Tanzania, abategetsi ba Tanzania barashima cyane ibikorwa vyiwe, banamushimagije biteye ubwoba, kandi n'umukuru w'igihugu cacu niho yarari. Vyanejeje nka jewe kubona abaperezida babiri babonye ibintu bikorwa n'umuntu Imana yakoresheje ibikorwa bihambaye ngibi. Rero turamusengera, tuzobana kumusengera kugira ngo ibikorwa ariko arakora bibandanye muri Afrika yose. Nayomani Irakiza Diomed, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi, akabashima ingene hari gukorana hagati ya leta n'abikorera ivyabo, agasaba kandi ko hoshingwa n'inganda zihingura umwimbu. Muri ivyo birori byo kugurura icese uruganda rwa Fomi i Dodoma muri Tanzania, hari hatumiwe kandi n'abaje bava mu bindi bihugu, tukavuga nka Uganda, Kenya, Malawi, Angola, Nigeria n'ibindi. Abo twaganiriye rero muri bo barashimye ingene ivyo birori byatunganijwe, banakeza umugwizatunga Adrian Ntigashika kuri ico gikorwa yashitseko, bakavuga ko biteze nabo ko hohinduka vyinshi mu kugwiza umwimbo muri ivyo bihugu, mu gihe umugwizatunga yoshingayo inganda zihingura iyo fumbire ya Fomi. Uyu Paul Kamunongera
yaserukiye igihugu ca Malawi arongoye igisata kirabi vy'ifumbire yasavye ko umugwizatunga Adrien Ntigacika yoshikana vuba uruganda nk'ugo muri ico gihugu kugira ntibabe bakija kugura hanze ifumbire. I work for the company that looks at fertilizer importation and nkorera mu gisata kiraba kugura hanze ifumbire mu gihe uruganda nkuru goshikaniwe wacu ingorane zo kuja kugura hanze ifumbire byo bibaye nk'umugani ko batwironkeye iwacu wanashaka tukanashika no ku rugero rwo guhereza ibindi bihugu bibaye ibi mbere bishobora no guhindura ubutunzi bw'igihugu cacu kandi abarimyi bacu boca baronka ifumbire ku giciro gito iciyongeye ko nuko n'akanovera k'isindima will be getting the fertilizer at an affordable price. The soil fertility will be improving. Na Paul Mwambo akora mu bushikiranganje bw'uburimyi mu gihugu cy'u Buganda avuga ko ibikenewe byose mu Buganda kugira ngo uruganda rukore bihari haba abakozi bafise ubuhinga ibikoresho by'ibanze matière première mu gifaransa n'ibindi. Asaba rero umugwizatunga Adrien Ntigacika gushikana vuba uruganda nk'ugo mu gihugu cy'u Buganda. Nayo Maria Busamaza umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ari mu mugwi ujejwe ibisohoka n'iterambere ry'amahinguriro mu gihugu cy'u Buganda nyene yiyemeje ko igihugu cy'u Buganda giye kubandanya gushira mu ngiro igikorwa batanguye cyo korohereza umugwizatunga Adrien Ntigacika kugira ngo aze gutanguza uruganda rwa FOMI mu gihugu cy'u Buganda ngo ugo ruganda barurindiranye igishika. Eka n'umunyamabanga wa leta ajejwe ivy'amahinguriro mu gihugu ca Angola yamenyesheje ko biteguye kwakira uwo mugwizatunga ngo ashingwe uruganda rwa FOMI muri Angola narijya muri ico gihugu bashira imbere ukugwiza umwimbo w'uburimyi. Umugwizatunga Adrien Ntigacika akaba rero ategekanya kubandanya yagura ibikorwa kugira ngo umurimyi ahari hose ashobore koroherwa gutyo umwimbo wiyongere mu gihugu cy'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko ndetse na Afrika yose. Ku muhingamo rero wo kuri uwo munsi w'irugurugwa icese ry'uruganda Itracom Fertilizers Limited idodoma mu gihugu ca Tanzania umugwizatunga Adrien Ntigacika akaba yaratunganije agatutu kuri abo bashitsi baba bavuye mu bindi bihugu n'abarundi anabashimira umwe wese ku ruhara yagize kugira bashobore gushika kuri ico gikorwa c'iteka anashimira nabo mayamahanga ku byo bamaze kwemera kugira ngo ashobore naho kujanayo inganda anashimira ndetse n'abandi bariko barakora neza gusumba abandi mu bisata bitandukanye bihurikiye muri Itracom Holding. Aha rero hakaba ariho dusozereye kino kiganiro mubandanye muhimbagwa n'ibiganiro imbonesha kuri y'igihugu bashikiriza naho bitaha. Itracom, kiwanda chetu, mbolea yetu.